mani nta kintu ubonye? Nta kintu mbonye. Nawe nta kintu ubonye? Wapi? None mani tubibwire boss. Oya. Tumubwire. Kubera mani tumubwire. None byo biduharana. None bica birangira gute? Tuzigize madafisi imodoka. Tujane. Twusiga. Ko murabona gutyo Daboro mwakoze akazi neza ati rero mushaka amafaranga Mva boss diri waduhaye twayirangije kandi urabona idiri yagenze neza akazi wabonye aho twashiye imizigo wayibonye kandi imizigo imeze neza mva twebwe ushaka iki sabo dukwirize diri twe twayikoze kandi urabona mari noti ni zose sabo dukwirize hama kubwanyu mwifuza ko umuntu yabahangara twebwe ndibaza mu twe umva turakwiriye nka 50 million senkane miliyoni menshi nayo noba nahamwe ibikapo nyine ubona senkane miliyoni ntazirimo dukeneye 40 million kandi twazikoreye 40 miliyoni menshi Ikibazo gihari niki? Aba nibo bakoze twakoranye kakazi. Mwakoranye gute? Akazi kose twakoze kagenze neza. Imari ngiyi twayizanye. Aho bose buje barashoboye. Basabye rero agahemba. Wow.
Ona twobandanya dukorana. Samanze muduha ya mbere. Notice ikibazo. Gusa mwe bisaba imbere abakozi beza. Nimunkurikiye. Mpamagarira abakozi bashasha tuvugana. Yes, boss ready. Abasore babakuye. Wakagari. Sure. Urabize. Murazo kuri cyakigo. Cyo byaratunganye ndikwiza. Hama kuri budgetary. Naho bimeze gute? Kutarama gahunda kuva John Shitse. Umenya aho ntangurira. Ivyo nyene nivyo nagomba ndugike mu bantu basore mu kanya. Kandi nashakaga kubikubwira usibye ko twaciye dushwanya. Nayo handi biratunganyije. Basore. Murabizi ko akazi nakababwiye ko kameze n'ahari. Kimara mukoresha nawe.
John